Inshuti bene data bakunzi namwe mwese muriko muratwumviriza muri aka kanya, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Ndabipfurije kugubwa neza kuri uyu munsi mwiza, uyu munsi w'itariki 24. Ino mu bihugu vy'Uburaya bahimbaza ivuka rya Yesu itariki 24, nico bihaye kugira ngo babone umwanya wo kugira iminsi mikuru, kuko ngaha baba abapagani canke abizera n'abatizera bahimbaza uwo munsi. Amashengero yose ya gikristo aba yuzuye kuri uwo munsi. Uwo munsi ino ingene uhimbazwa ni umunsi w'akanyamuneza, ngo ni umunsi w'abavyeyi w'imiryango, kubera yuko abana iyo baba baragiye gukora kure canke barimutse barigeruye, bose bazanana nabo bubakanye, hanyuma bagateka vyinshi, bakarya, bagahimba, bakanywa, bagatamba, bakazana abakazana, abandi bakazana abakwe, bakazana abuzukuru, bakazana hari n'ibindi rero biri mu mugenzo w'ino i Buraya, vyo gutanga utuntu, ivyo bita amakado, yego n'amakado. Kenshi mbere baranagira na liste bakabazanya ngo mbega wobona wipfuza iki canke wona naka yo kwipfuza iki. Uwo munsi rero wamuri ntibuca ntibuca, si kubera yuko ngo baba bibuka ukuvuka kwa Yesu, muri bamwe bamwe baravyibuka, ariko ivyo bintu vyaramaze kwinjira mu mitima y'abantu, ku buryo iyo izo kado zitabonetse canke zikaza ari ntoya, hari abo bishobora gutera ingorane. Aha mwibuke rero ko hari abashobora kuronka amashesheti, abandi bakaronka amashati, abandi bakaronka amashokora, abandi bakaronka ibintu bitandukanye. Uko niko Noheli ihimbazwa ino, kandi barabishira imbere cane, no mu mashengero twa dukoko turuzura. Mbere ngaha mu kwezi kw'icumi na 12 niho hakunze kuba amapublicité menshi asaba ivyo guterera canke gufasha ingorwa n'ibintu nk'ivyo, kandi baravyitabira rwose. Mwibuke ko ino kandi hariho kuri benshi, si kuri bose, hariho ukwezi kwa 12 kwa 13 bahemberwa batagukoze. Ego, ariko iyo si yo nkuru. Inkuru nagomba ko tuganira ko ni vyabaye uwo munsi wo kuvuka kwa Yesu. Hari abambajije muri iyi minsi, kandi ico kibazo si c'ubu, ni ca kera, ngo mbega vy'ukuri Noheli yarabaye canke Yesu yavuze itariki 25 z'ukwezi kwa 12. Ico kibazo barakimbajije, kandi nibaza ko muri iyi myaka ishika hafi 20 nandika ngaha ku rubuga rwa Parole de Paix de Réconciliation canke ijambo ry'amahoro no gusubiza hamwe, nibaza ko ico kibazo nigeze kucishura. Oya, iyo tariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 siyo. Benshi baravuga yuko bayigereranije, bayihisemwo, mbere tugira n'igihamana kibi, kuko uwo munsi woba wari uhuye n'uwundi munsi mukuru wa gipagani, boba barakoreramwo ivyo vyose vyo guhana gushimwa n'ibindi, niho bashize uwo munsi. Imvo ntazo nobasigurira, kuko nk'uko mubizi namwe, kuko ndiko mbwira abavuga ikirundi,
canke abacumva, inshuti zacu ziri muri Tanzania, Ibuha, n'ahegereye Ibuha, mu Burundi, mu Rwanda naho nyene no muri Kongo hariho abumva ikirundi, kandi none hariho n'abumva ikirundi bari kure no mu Bushinwa n'ahandi. Nagomba ndabibutse ndababwire inkuru natohoje kuri uru rubuga nyene. Naravye abantu bakurikirana ibi biganiro vya Shingiraintahimana nsanzwe ntanga, nasanze abantu ibice 70 ari abagabo canke abahungu, ibice 30 n'abigeme canke abapfasoni. Imyaka bari hagati ya 24 gushika kuri 54. Ubu butumwa rero nuburonka ukabuha uburi munsi y'iyo myaka canke uwirengeje, uzoba ugize ico twungura ko ntawe tugomba gusiga muri ubu butumwa. Ariko ico nabahamagariye nuko tuganira ku vya Yesu. Yesu yarabayeho, Yesu yari umwana w'Imana, Yesu yaraje mw'isi aravuka nk'uko abandi bose bavuka. Nubwo atari afise se w'umuntu, ariko yavutse nk'abandi bana uko vyabonetse, yavyawe na Mariya. Hanyuma abaho nk'abandi bantu bose, amaze imyaka 30 yigisha ijambo ry'Imana intumwa. Kuri 33 aricwa, arabambwa, arapfa, arahambwa. Hanyuma umunsi ugira gatatu arazuka. Inyuma yo kuzuka, inkuru yamenyekanye cane nuko yagiye yiyereka abantu benshi. Yari yeretse intumwa, yari yeretse n'abandi bantu bashika ku 500. Abantu benshi baramubonye rero yazutse. Hanyuma uwo Yesu yaduze mw'ijuru, intumwa zimuraba ku musozi wa Oliveti, Mont des Oliviers, uri mu buseruko bwa gisagara ca Yerusalemu. Hanyuma rero amajambo yatubwiye, yavuze ko azogaruka kutujana. Ivyo murabizi, tubivuga iminsi yose. Ariko si ivyo gusa, kuko naho nyene akiduze, abamarayika baraje basanga intumwa zigitamariwe zikiraba mu kirere, zibabaza igituma bariko bararaba mu kirere. Zibabwira yuko uko mumubonye aduze, uwo Yesu mubonye aduga, uko aduze niko azogaruka. Twebwe rero turamurindiriye azogaruka. Ariko nk'uko ijambo ry'Imana ridusigurira, ritubwira yuko azogaruka atari rimwe, azogaruka novuga azogaruka kabiri, yego, kuko azoza gutora ubwa mbere ishengero. Ico gihe azoguma mu kirere, ariko abapfuye bapfira muri Kristo bace baduzwa, bave mw'ivu bagurukire hejuru mu kirere. Abazoba bakiriho bari muri Kristo bahagaze neza, nabo bazohindurwa umubiri, baduzwe, bajane nawe, babane nawe, gushika aho azogarukara kuza gushinga ingoma yiwe y'imyaka 1000 izobera kw'isi. Ariko ayo siyo maherezo, kuko hazogera igihe ba bandi batari mu mwami bazozuka nabo, hanyuma bacirwe imanza. Ivyo ni inkuru ndende, ariko uno munsi turiko turavuga kuvuka kwa Yesu. Yesu yaravutse,
ariko reka dusome muri Luka aya majambo kuko niyagezweko, kandi ni vyiza ko tuyumva atari rimwe canke kabiri, atari gatatu canke kane, abe ayagize ayatugize twebwe, kuko hari ico tuzi, dufise ibanga nuko Imana yishushanije n'umwana w'umuntu ikaba muri twebwe. Umviriza amajambo yanditswe muri Luka 2. Ukuvuka kwa Yesu ni umutwe w'iki gisomwa. Muri iyo minsi icagezwe kiva kwa Kayisari Augusito, ngo abo mw'isi bose bandikiwe. Ndasubiramwo, muri iyo minsi icagezwe kiva kwa Kayisari Augusito, ngo abo mw'isi bose bandikiwe. Uko niko kwandikirwa kwa mbere kwabayeho Kureniyo akiri icegera ca Kayisari i Siriya. Bose baja kwiyandikisha, umuntu wese aja mu gisagara cabo. Yosefu nawe ava i Galilaya mu gisagara c'i Nazareti, aja i Yudaya mu gisagara ca Dawidi citwa Betelehemu, kuko yakomotse mu nzu ya Dawidi mu muryango wiwe. Aja kwiyandikisha na Mariya uwo yakoye, yarakuriwe. Bakiriyo, igihe ciwe co kuvyara kirashika, avyara umuhungu w'uburiza, amuzingirako impuzu y'uruyoya, amuryamika mu bwato bw'inka, kuko bari babuze umwanya mu ndaro. Mu ndaro ngira ngo ushaka kuvuga nka hoteli canke moteri, aho bashobora kuza kurara barishe. Umumarayika abarira abungere ati muri iyo ntara hari abungere barara mu gahinga baraririye umukuku w'intungwa zabo. Umumarayika w'umwami Imana ahagarara iruhande yabo, ubwiza bw'umwami bubakayanganira irya nino. Baterwa n'ubwoba bwinshi. Umumarayika arababwira ati ntaco mutinya, umve ndababarira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi kazoba ku bwoko bwanyu bwose. Uyu munsi umukiza bavukiye mu gisagara ca Dawidi, niwe Kristo umwami. Iki nico kimenyamenya canyu, murasanga umwana w'uruyoya azingiriweko impuzu y'uruyoya, aryamitswe mu bwato bw'inka. Uwo mwanya hamwe n'uwo mumarayika haboneka ingabo nyinshi zo mw'ijuru zihimbaza Imana, ziti icubahiro n'ikibe ku Mana ahasumba ijuru, no mw'isi amahoro abe mu binezerwa. Abamarayika bahejeje kuva aho bari, basubiye mw'ijuru, nyabungere baravugana bati ngo rero tuje i Betelehemu turabe ico cabayeyo, ico umwami Imana atumenyesheje. Bagenda banyaruka, babona Mariya na Yosefu n'uruyoya rubikiwe mu bwato bw'inka. Babibonye bababarira ijambo babwiwe kuri uwo mwana. Abavyumvise bose batangazwa n'ivyo babungere bababwiye, ariko Mariya abika ayo majambo yose
ayiyumvira mu mutima wiwe, maze ba bungere bahindukira bahimbaza Imana bayishimira ivyo bumvise vyose n'ivyo babonye nk'uko babibwiwe. Amen. Abantu baragiriwe ubuntu, bari abantu batoyi, ariko bagiriwe ibakwe. Abamarayika baza kubabwira ivy'ivuka rya Yesu Kristo. Abamarayika nibo baje kubibwirira bati genda murabe. Muri Matayo ho naho nyene handitswe, reka dusome ivyanditswe mu vyanditswe na Matayo. Igituma ndabisoma ni iki? Ni ukubera yuko abo bantu banditse ku bintu bimwe kandi barahuje, gusa hari aho usanga hari akantu gatoyi usanga banyuranijeko, canke umwe atanditse uwundi yarakanditse. Nk'uko umuntu ashobora kuvuga ati harya ubonye iki? Ati mbonye umuntu. Uwundi nawe akavuga ati mbonye umuntu yambaye impuzu zera. Muba muvuze bimwe, ariko hakaba hatanzwe umuco ku kintu c'inyambaro tuvuge. Reka dusome aha naho muri Matayo, ukuvuka kwa Yesu Kristo uko kwagenze. Ukuvuka kwa Yesu Kristo kwabaye gutya: nyina Mariya yarakowe na Yosefu, ataramurongora bamubona afise inda. Yavuye kuri mpwemu yera. Ariko Yosefu umugabo wiwe, kuko ari umugororotsi kandi kuko atagomvye kumutetereza, yiyumvira kumubengera mu mpisho. Akivyiyumvira, umumarayika w'Umwami Imana amwiyerekera mu nzozi, aramubarira ati Yosefu mwana wa Dawidi, ntutinye kurongora Mariya umugeni wawe, kuko atwaye inda ya mpwemu yera. Azovyara umwana w'umuhungu, nawe uzumwite Yesu, kuko ari we azokiza abantu biwe ivyaha vyabo. Ivyo vyose vyabaye bityo ngo ivyo Umwami Imana yavugiye mu kanwa k'uwavugishwa nawe biboneke, ngo raba, inkumi izotwara inda, ivyara umwana w'umuhungu, bazomwita Emanueli, bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Yosefu yikanguye aravyuka, agira nk'uko umumarayika w'Umwami Imana yamubariye, arongora umugeni wiwe, kandi ntiyigera amwegera gushitsa aho yavyariye umwana w'umuhungu, araheza amwita Yesu. Abanyabwenge b'inyenyeri baninahaza Yesu. Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu c'i Yudaya, ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge bavuye iburasirazuba baje i Yerusalemu, barabaza bati umwami w'Abayuda yavutse ari hehe? Kuko twabonye inyenyeri yiwe turi iburasirazuba, none tukaba twazanywe no kumushengerera. Umwami Herode avyumvise ahagarikana umutima n'ab'i Yerusalemu bose, akoranya abaherezi bakuru n'abanyabwenge b'ivyanditswe bose muri ubwo bwoko, arababaza ati Kristo azovukira hehe? Bati i Betelehemu mu gihugu c'i Yudaya, niko vyanditswe n'umuntu yavugishwa n'Imana. Ngo kandi wewe Betelehemu mu ntara ya Yuda, nturi mutoye mu baganwa ba Yuda, kuko kuri wewe hazova uganza, niwe azoragira abantu banje b'Abisirayeli. Buno Herodi ahamagaza ba banyabwenge mu mpisho,
abasiguza igihe iyo nyenyeri yabonekeye, abatuma i Betelehemu ati mugende mubaze mushirutse umwete ivy'uwo mwana, nimwamubona muce muza kumbarira ngo nze kumushengerera. Nabo bumvise iry'umwami baragenda, maze iyo nyenyeri babonye iburasirazuba irabarongora, irinda ishika hejuru y'aho uwo mwana ari, ihagararaho. Babonye iyo nyenyeri banezerwa akaneza kenshi cane. Bashitse mu nzu babona uwo mwana na Mariya nyina wiwe bikubita hasi bamupfukamira, barumura ibisimbo vyabo, bamushikanira amashikanwa, izahabu n'imibavu n'isenga. Babwiriwe n'Imana mu nzozi ngo ntibasubire guca kwa Herodi, baca mu yindi nzira basubira mu gihugu c'iwabo. Amen. Ibi rero nivyo vyabayeho mu gihe Yesu yavuka. Twibuka ko Yesu yavutse. Nk'ejo bundi ubwo twavuganye canke twaganira bavuga ikiganiro twavugize mu Gifaransa, eka mbere no mu Kirundi, amahanga menshi ntiyari asanzwe ahimbaza ivy'amavuko y'abantu. Iwacu ku gasozi canke mu Burundi ku bisanzwe si umunsi uhimbazwa, abasirimu nibo babizanye vyo guhimbaza umunsi w'amavuko. Ariko ino mu bihugu vy'Uburaya, umenga ni umunsi mukuru wa leta, kubera ko uwo munsi naho uba ukora ahantu, ukora inusu y'umunsi, kandi naho nyene iyo nusu y'umunsi ukazana igato, ukahaba abo mukorana, ugaca utaha. Rero ngira ngo baravyitegereje baravuga bati ariko twokwama duhimbaza iyi minsi yose tudashizemwo no guhimbaza vyo kuvuka kwa Yesu. Nuko rero bene data, nta anniversaire ya Yesu muzohimbaza kwibuka ko Yesu yaje mw'isi, kandi iyo ataza nta kurokoka kuba kwarahabaye. Kandi igikuru mutegerezwa kwibuka nuko Yesu yaje kugira ngo adukure kw'ivyaha, kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko batumye ituma umwana wayo kw'isi, kugira ngo umwizera wese ntaze apfe rubi, ariko azabone ubugingo budashira. Rero ufise Yesu abona ubugingo budashira. Hanyuma uwo Yesu hari isango yaduhaye. Kumumenya ntibikwiye, ariko kumwakira ukaba mbere uzokwandikwa mu gitabo c'ubugingo, kuko ico twipfuza, ndakwipfuriza nawe, no kuzobona uwo Yesu, no kuzoja mw'ijuru mu yandi majambo. Nuko rero nkaba ndakwipfurije umunsi mwiza wo guhimbaza, aho twibuka ko Yesu yaje mw'isi kugira ngo adukize ivyaha. Ndakwipfuriza kandi n'iminsi mikuru yitiriwe guheza umwaka, hanyuma muzobuheze neza, mutangure umwaka mushasha neza. Turabizi yuko iyi minsi yo guheza umwaka yama irimwo ibintu vyinshi n'amasanganya n'ibindi, ariko ivyo vyose ndasenga ngo Imana ibikurinde. None nshuti yanje, uyu mwaka kandi wikebuke, wirabe, mbega ndi kumwe n'uwo Yesu?
kuko niba Yesu utamwakiriye cyangwa utamwakiriye, kuri wewe nta gakiza yakuzaniye, kuko nta kindi yagusavye atari ukumwakira ukamwemera nk'umwami n'umukiza wiwe. Ntumwemere nk'intumwa, ntumwemere nk'umuhanuzi, ntumwemere nk'umumarayika, ariko umwemere nk'umwami n'umukiza wawe. Nuko rero Yesu abahezagire mwese mwumvise kino kiganiro. Reka dusenge. Mana uhoraho, turagushimiye cyane kuri kano kanya duhaye kugira ngo dushobore kuganira n'aba bakunzi badukurikirana hano ku munsi. Mana yo mw'ijuru, nsavye ngo umwe wese umukoreko. Uku kuvuka kwa Yesu kugira ico gusobanuye kuri we, na cane cane bimutume agira inyota yo kuzokubona, bimutume arondera kuba gusabana n'uwo Kristo, kumwakira nk'umwami n'umukiza wiwe, bimutume zega amahanga avavanura n'ivyo Yesu adakunda, avavanura n'ivyaha, bimutume agira ingendo na kamere ka Kristo. Uzoba ukoze Mana, nta muntu yovyishoboza, ariko abishobojwe nawe mw'izina rya Yesu birashoboka. Urakoze rero Mana, ishimwe n'icubahiro n'ibintu vyawe, mw'izina rya Yesu nsavye, amen.